Kaze kandi bakunze Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga, ufise Smart Mind kugera kure birashoboka cyane. Uno munsi ni kindi kiganiro aho tuza kwakira uwundi umutumire w'umwigeme ahambaye cyane muri kino gihugu cyacu, akaba ari Miss Kelly Ngaruko, yatowe kwambara umutamana w'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'umurundikazi mu mwaka wa 2022. Ni Miss Kelly Ngaruko yatowe igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa Rusama uno mwaka turimo. Mbe inyuma y'amezi 5 niki cifuzo agifise kandi atarota aheze ikiringo ciwe adagishiseko? Byose ni mu kino kiganiro cyacu. Kaze bakunze ba Pam Channel TV, twakire Miss Kelly Ngaruko. Karibu. Murakoze. Yego murakoze cyane Miss Kelly Ngaruko kutwakira hano muri Splash. Merci à vous. Ko mwahashitse. Yego murakoze cyane kuba mutwakiriye. Hama nifuza kubaza ikibazo cya mbere mu majambo 3, ni gute mwosigura aya mezi mumaze mwambaye umutamana wa Miss Burundi? Mu majambo 3 nibaza yuko icambere harimo kwiga, kuko nibaza ko muri aya mezi make maze natowe, atari make cyane, maze kwiga ibintu byinshi cyane, yaba ari ku murundikazi, yaba ari ku Burundi bwose, yaba ari no mu bikorwa byo kwiteza imbere, maze kwiga ibitari bike. Niryo jambo rya mbere rivuga inano mezi. Hanyuma ijya kabiri nibaza yuko harimo uburyohe, kubera ko naronse akaryo ko guhura n'abantu batandukanye, kugira ibiyago biryoshe bitandukanye, no gukora ibintu bishobora gufasha abandi. Neza ko abantu batamenya cyane uburyohe burimo mu kwitanga. Hanyuma iryo nyine mvuze rya nyuma, n'iryo rya nyuma harimo kwitanga kwinshi, harimo gushira ibikorwa by'abandi imbere y'iby'iwawe cyangwa iterambere ry'abandi imbere y'iby'iwawe. Urumva nuvuga ko ayo majambo 3: kwiga, uburyohe no kwitanga. Yego murakoze cyane. Mwari n'ubu mukiriko muradushinga n'iterambere ry'umwigeme hamwe n'umukenyezi muri rusangi, kubera iki mwari mufise iryo shaka canke uko gushaka yuko umukenyezi n'umwigeme atera imbere mu Burundi? Nibaza ko byavuye ku bintu bitari bike. Icambere nuko umwigeme nanje, hanyuma nkiheza amashuri natanguye gukora, ndatangwa no gufasha mu bindi, novuga ibindi bikorwa byafasha abandi. Hanyuma ikintu naguma mbona nuko wa mwigeme wacu si hari canke novuga ahavugwa iterambere si habari. Bintera kwibaza nti none nimba atari ngaha anye ariko bikizwa ko turamugwanirira ngo umwigeme atera imbere, none arihe? Ntangura uko nyene mvugisha abandi bigeme, mbaza hirya no hino, sanga hari hari igikorwa kinini cyo gukora kugira umwigeme atari uko gusa umwigisha gutera imbere, muga novuga na societe ariko cyangwa Uburundi bwose bushigikira iryo terambere ry'uwo mwigeme. Nico gituma rero naciye mfata nti reka uyu mwaka, nubwo abasore bashobora kwibaza nabibagiye, nuko byari bikenewe cyane yuko umwigeme umuntu amwigisha, amugwanirira kandi amwibutsa yuko ikibanza ciwe mu iterambere ari kinini, nubwo atari ico novuga akura yumva. Cyo gituma rero nibaza yuko ari ico cambere, ari ico nashize imbere muri byose. Igihe mwatogwa byari igenekerezo ry'indwi muri ukwezi kwa Rusama uno mwaka wa 2022. Mwashikirije umugambi witwa Le Burundi dans le monde des affaires. Uyo mugambi wanyu uno munsi inyuma y'amezi 5 uhagaze gute? Tuba twize amezi 6. Ubunye tumaze gukorana, ndaryohewe no gushaka kubivuga. Tumaze gukorana n'abigeme batari bake, barenga 90. Nyaza ko twanarengeje kure. Tukaba twakoze mu ma province, mu ntara zibiri, bari intara ya Kirundo, intara ya Bujumbura, Kakara. Ubunye tugatangure ino muri Bujumbura mairie, hanyuma tuje ni Gitega. Muri uwo mugambi ko batashaka ko babizi, ni umugambi twigishamwo abigeme cyane n'abakenyezi
ukungene umuntu yiteza imbere, mbe umugambi wanje ndawutangura gute, ndawurangura gute, hama bakiga ukungene ntimbega ndonse ingurane ndayikoza iki, mbe ndayisubiza gute, hanyuma tukanabahanura n'izo ngurane ubwo bashobora gutanguza imigambi yabo. Naryohewe cyane yuko ubunye nibaza ko hasigaye nk'amezi nk'abiri kugira tutangure kuronka intahe za mbere z'ukungene bahejeje ingurane yabo ya mbere, nimbe nashoboye gushika kuki, navuye he nshika hehe. Umva sije nzobona atari je gishoboye kubibabwira, mugabo nyene aba bamaze kubibamwo bashoboye kubibwira bo nyene, nimbega byashoboye kumfasha by'ukuri, ese byarangiriye akamaro. Donc merci. Kuba yuko baradukurikirana barashobora kwibaza ati kubera iki mwatoye mwo gutangura mu Kirundo mukaja muri iyo ntara, ntimuhere Bujumbura canke Gitega bizi ko arizo imigwa mikuru izwi? Igituma nashimye gutangura mu Kirundo nibaza ko harimwo uko nari nsanzwe ndabikora. Rero umwe mu ntara nari nsanzwe nkoreramwo harimo Kirundo. Rero mu Kirundo imigwi twe dufise harimwo cane cane abasore n'abagabo canke abamama bakuze umva bari hejuru y'imyaka 40, muga dusanga babigeme nabo baripfuza gutera imbere, muga bakabura ntimbega tubiherehe, tubivuge guti muhira, tubisigure. Umuntu abonye rero nti ahanye birakenewe, umuntu yacatangurira kuri aho bamaze kwerekana ko babikeneye. Hariho abataratahura ko babikeneye naho nikizohashika, mwa nkaho bari bamaze kubivuga ntitwe turagira ibyifuza, turabikeneye, twe duhera aho nyene. Kandi n'abadufasha mu nyigisho bari hafi, umuntu hacatanguraho novuga yarazi naho byoroha gutangura, kuko nkuko muzi intango kenshi ziba zigoye, kandi umuntu ashoboye kugabanya ibintu atametriza mu minsi ya mbere nivyo vyiza, kugira buhoro buhoro umuntu agigwize kikwire novuga ubundi bwose. Muri ayo mezi 5 kandi muherutse gushira hanze ubwoko butatu bwa parfum, ubwoko butandatu bw'ama parfum. Harimo yitwa Queen Sheba, hari yitwa Nandi, hari yitwa Eve, hari yitwa Mansa Musa, hari yitwa Cleopatra hamwe na Mwezi. Kubera iki ayo mazina? Nafatiye cane cane ku bantu b'Abanyafrika, nibaza yuko kuba ari babizi canke ko bamaze kunkurikirana n'imbere y'ino higanwa rya Miss Burundi, rero bazi yuko nose banabikoramwo, muga nari nshaka kusangiza abandi aba bantu tutavuga bikwiye, kuko kenshi baratwigisha abantu bo mu Burayi, bo muri Amerika ibyo bakoze, muga ugasanga hariho novuga heritage dufise aha mu iragi dufise muri Afrika, muga tutavuga bikwiye, tutiga. Rero muri abo bantu baje kuvuga, umwe wese ugiye kumurondeza gatoyi ntimbe mu gihugu yarimwe yarinde yakoze iki, ko iki twomuvuga, ko iki two kwiyanteresa ku buzima bwiwe, ugasanga hajya afise byinshi atwigisha, kubera ko dusangiye byinshi gusumba, kuko twese turi Abanyafrika. Ugasanga kenshi novuga n'imigenzo igomba gusa biroroshe gusumbya kuba inspiré n'umuntu mufise byinshi koma niko novuga, canke isano nini gusumbya wawundi twumva wakurenga, urumva yavuye i Burayi ngaja ko ibi n'ibi, ugasanga ego birashobora kugufasha, muga ni gufasha kimwe nk'umuntu mwamusangiye byinshi gusumbya. Donc nashimye rero gushira ahabona ayo ma histoire canke izo ragi z'abantu bo muri Afrika nyene. Donc niho ayo mazina 6 waba. Hama kubera iki mwashimye gukora iyo business ya parfum cyangwa ubwo rudandazo bwa parfum? Igituma nkibaze ngo ni ikintu ca hatari, naciyumviriye ndi umunyeshuri nitwe ndiyumvira ikintu nkunda, kandi ikintu novuga nti ntarabona dufise mu Burundi. Mbega none bikorerwa he, bikorerwa gutweka atavyo dukora cane, kubera iki atari abantu benshi babijamwo? Numva hariho ako gapfindo novuga kuri
novuga yo métier yo guformula amapara uko commerce yayo kuzidandaza barazidandaza muga kuziformula kuzikora sanga none novuga ni ikintu gihishijwe gatoya isanga no mu isi yose si muri Afrika gusa canke ngo mu Burundi mu isi yose n'umwuga novuga uri protege bica biduza gushaka kubimenya mbe bigenda gute hanyuma unyenda zishize ahabona ari novuga ni nk'icamwa c'ubushakashatsi bwose my ma challenges twashoboye kurengana no cyari kama bigihe kiryoshe cyo kubona yuko cyakintu nakunda nashobora kumenya ingene bagikora ndashobora no kugisangiza abandi mbe parfum yoba ifise isiguro iyahe mu buzima bwawe kugira uhitemo no kuyikoraho bahari isano n'igihe cy'ubwana bwawe kigatuma uba atashe cyane kuri kumenya ingene zikorwa sinzi nimba hariho ikintu cyo mu bwana cyotuma nkunda cyane parfum cyangwa nshaka kuyikora mugani baza yuko ni ikintu assez important umuntu akozwe mu masense atanu niko batubwira no hari ukubona ukumotegwa kumva toucher gusta rero kimwe mu bintu abantu batabona importance yacu ni ingene umote nivuga ko umuntu asa neza cyane muga novuga tufate amota nabi ntusubira kubona ko asa neza tuko umuntu yakaravye nta kintu special yagize yakaravye muga araguciye ko amota neza ucume ngo umuntu wamukunze udafise n'igituma umukunze nubwo yaje akagutuka uvuganisha arantutse muga aramutuka ucume ngo n'igitutsi ciwe giciye kiba class rero ugasanga ari ibintu bito nk'ibyo onye ukungena umuntu amota bivuga byinshi gusumbya uko yagerageje kwambara yumva ni ukuri ubonye umuntu yambaye costume n'umuntu yambaye t-shirt umwe akaba no kakundi akaba amota neza ntubavugisha kimwe cyangwa savoir ntiyanterpreta abo bantu kimwe rero ugasanga rero ako kamaro k'ukungena umota ntawuka ubona cyane muga bihindura byinshi Yesu urakoze cyane akabazo ka nyuma k'iki kigabane cya mbere cacu ni ikihe kintu mwifuza ko mutorangiza ikiringo cyanyu cya Miss Burundi mudakoze ikintu nipfuza yuko ntoheza kino kiringo ntakoze ni ukwegeranya babigeme bose ukumva bari mu ntara zitandukanye gushobora kubegeranya hanyuma nkegeranya n'abandi bigeme batashoboye kuba muri iyo programme hanyuma hakaba échange umwe wese akapartage ariko agasangiza bejewe ibyo mbayemo niki iyo échange y'abigeme hagati abigeme bose mu ntara zitandukanye mu Burundi ico shoboye kugikora muri kino kiringo numva umengo muri ni satisfaction mpejeje neza cyane. Yes, merci beaucoup. Reka tujye rero mu kigabane cya nyuma cya kino kiganiro cacu aho tukubaza ibibazo bibiri ikigabane twita fire questions. Ikibazo cya mbere cya fire questions ni wibaza iki ku muntu ashobora kujija ubundi atamuzi. Iki nibaza ko coroshe kuko umuntu umuzi cyangwa utamuzi uramujija inconsciemment nivuga yuko bashobora kubona umuntu ugaca wiha ide peut-être yuwari kubera ni ibintu biri naturel niko navuga mu umuntu ajuja umuntu bivanye nuko we yibona donc aza kumubonamwo ico we yizi ko nimba mubonamwo professionnalisme nuko nawe ayizimwo akaba ashobora kuapprécier iri mu wundi donc jugement yose uko uyibona kenshi c'est juste la réflexion y'ukungena umuntu yibonaho donc niko mbona izo jugement novuga z'undi muntu par rapport y'undi inkinge naje ndakubaza none okay wewe iyo uvuganye n'umuntu fate ahanye twaganiriye sivyo twaganiriye wewe ujuja gute par rapport y'iki kiganiro par rapport ibyo wumvise aba internet rero
bon ni ubwa mbere umuntu ambajije ikibazo mu kiganiro ariko je nibaza ko uri umuntu mwiza. urakoze cyane. mwiza hama ari ikintu cy'ubuntu kiri muri wewe n'umunyakazi. urakoze cyane. Nicyo nakubonyemo. Yego. urakoze cyane. Hama n'irihe jambo ryiza uba warabwiwe mu buto bwawe ushika ino munsi ukigenderamo? Ok, alors ndafise aka anecdote. Ni ijambo nabwiwe ubwa mbere sinatahuye ko ryari ryiza, ariko mu nyuma niho nasigaye ndabona ukuri kwarimo. Benshi baciye mu ishuri murazi ibintu by'amaterogation, sibyo? Harabu ibibazo, hanyuma umunsi umwe ndagira ikibazo, hanyuma byose ndabikurikiza neza ndabitora, hanyuma mu gusamara réponse finale nandikiye itariyo, kandi ne byose nerekanye kungene nabikoze, kandi biraboneka yuko ndonse réponse finale yo. Muga hamwe wandika ngo réponse nsanga nasamaye nimba nashize virgule atari yari ibiharuro. Hanyuma uwo mwigisha acama zero ku kibazo cyose, ndababara. Hanyuma hari ukuntu aho niga bagusaba ngo uje gusinyisha igikopi bakigusubije, ndagitahana ngo nje kugisinyisha. Umuvyeyi yarumiwe, ndarose canke mwewe ngahanye unzaniye amazero. Ntangura kwisigura ni ukuri raba byose nabitoye nasamaye, basi yari kumpana makeyi ntikumvikana. Umva aha naryohewe ndiko ndisigura. Umuvyeyi wanje uwa mbere kuko nabasanze bari ku meza bariko barafungura, papa wanje wenyene yumiwe nisa. Mama wanje acambwira amajambo gushika n'ubunye urana ko gushika n'ubu ndayibuka. Acarandaba arambwira ngo none ngo nk'umupilote bimaze iki adashobora gushika kuri destination. Nta numwe yuka ko yatwaye indege neza niba atashitse aho bari bamutumye. Nanjye ndaceceka. Urana nari mfise amahirwe menshi, nanjye ndaceceka. Arayisinyira karanguma mu mutwe. Nsanga hajya no mu buzima nuko nyene nta numwe azokwiruka ngo urumva ngo yaragwanye yagize iki ata resultat watanze. Donc nubwo mbwira yabara abandi bigeme y'abandi abantu bose ni ndakivuko nyine yavuze ni à quoi ça sert de voler en avion si tu ne peux pas arriver à destination. Donc ntawe uzokwiruka iyo trajet yawe utashitse kuri destination, kuko nabo tuvuga uno munsi tubivuga ko bashitse ku kintu. Ubunye gashe tutangwa kwimva ni mwumva ngo yabanje guca muri ibi mugu waguciyemo co kimwe ntashike. Ntawe tuvuga uno munsi, nta nuwo duha ako gaciro canke Imana ishaka kuba imwibuka, Imana ishaka kuba izo mu récompense mu gatwe bw'abantu byo ntabyo turaba. Donc niyo message mpaye n'abandi. Yes, murakoze cyane Miss Keringaruko. Twabajije byinshi twebwe muri Pam Channel, twari twifuje ko mubwira abarundi n'abandi bantu benshi bakunda bakurikirana ibikorwa byanyu, ariko murashobora kuba mufise irindi jambo cyangwa andi majambo make cyangwa menshi mwifuza ko mushikiriza tutashoboye kubabaza, ariko mwifuza gushikiriza abarundi nayahe? Kumwe bice biza ari byinshi. Nibaza ko icambere maze imisi niga kandi conjohera cyane kukibona mu bandi barundi ni kwigurukira ubumenyi burahandi. C'est-à-dire nimba ufise yaba ari umugenzi wawe akorera mu bindi bintu bitandukanye n'ibyo ukoramo, fata akanya ko kuvugana nawe, menya ibiriko biraba handi, bimenya ibiriko biraba mu bindi bisata, menya ibyo abandi bakora baracamwo canke ibyo abandi baciyemwo, kuko hajyanye umuntu abona umengo tubisuguma muri ka kantu kiwawe nabo mukorana bimwe nabo mumva ibintu kimwe, niho uavansa kure. Muga hajyanye umuntu aba yihenze. Kugira ushoye kwagukirwa mu bwenge urinda kuvugana n'abantu batandukanye, abantu mwumva ibintu mutumva ibintu kimwe, hanyuma ugasigara uratahura nti mbe jewe aho nihendeye ni hehe, naho by'ukuri mfise raison ni hehe. Hanyuma uko ugenda wagukirwa ushoye no nuvuga guhura n'abandi bo mu bindi bihugu, bo mu nuvuga bafise ibindi bemera, ibindi baciyemwo, umuntu abigire priorité kwama yagukirwa mu bwenge. Donc iyo niyo message numva ya mbere kandi iri pertinent kandi iri urgent.
Yes. nasanze kuko usanga umuntu ubwenge bwiwe bugira ahantu butarenga kwera yagumye muri ka gaserte kiwe bya bintu atahura na bya bindi yumva ari à l'aise navyo. Yes, merci beaucoup Miss Kelly. Merci beaucoup kwa mwashitse nga karibu n'ikindi gihe dushoboye gusangira dushoboye no kuyaga hanyuma n'aba internaute tubatware on new adventures. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi mwebwe bakunzi ba Pam Channel TV na mwebwe mwese bakunzi ba Miss Kelly Ngaruko, turumvise ibikorwa byo bigeze, turumvise aho akifuza gushika, turumvise message iri urgent kuri we no kuri twese twifuza kugira aho dushitse. Rero na hacu twese barundi kazi kugira ico dukoze kugira tugere kwindi ntambwe mu buzima bwacu. Dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene Smart Mind hano kuri Pam Channel TV. D'ici là, portez-vous bien.